twatoye muri 2018 ryagiye mu ngiro muri 2020 niho ryatangiye gukora. Byumvikana ko imyaka 5 yahaye inama nkenguzamateka izohera muri 2025. None ni kubera iki by'ukuri inama nkenguzamateka yiyumvire gutanguza kino gikorwa guhera itariki 31 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka? Nuko ntitwari kurindira ngo iyo myaka 5 ihere, twiyumvire yuko vyoba vyiza yuko rutanguza kino gikorwa hagisigaye imyaka 2 kugira ngo nanone abarundi bonyene ubwabo bagire ico bashikirije kubijanye n'ibi bijanye no guserukirwa mu nzego za leta, inama nshingamateka na nkenguzamateka no mu rwego rw'ubutungane hisunzwe ibitigiri vy'amoko nk'uko mubizi, ibice 60 vy'abahutu n'ibice 40 vy'abatutsi. Ntituza kuvuga inkomoko by'ukuri y'ibijyanye n'amoko mu gihugu cyacu Burundi, ariko nagira ndababwire mu ncamake yuko ikibazo cy'amoko mu Burundi tukimazemwo hafi imyaka 100. Imyaka 100 niho tumaze muri icyo kibazo cy'amoko cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Byumvikana ko tumaze imyaka irenga 100 gatoyi tunwa ubwo burozi bw'amoko. Twibukanye ko umbere y'umuzo w'abazungu mu myaka 1890 uko abarundi bari batunganijwe mu miryango nk'uko mubizi yari intwaro y'ubwami. Abarundi rero mu miryango yabo itandukanye bari bafise ibikorwa bitandukanye bivanye n'impano Imana yagiye iraha imiryango itandukanye wasanga bakora. Hariho abazi gucura, aribo bacura ibigwanisho. Mbere abazungu bamaze kuza, nagira ndabwire ko mugiye kuraba muzosanga icyo baciye bakora, baregeranije abarundi bose bari bazi bafise iyo mpano yo gucura, ntituzi iyo babatwaye. Twagomba rero muri kano kanya mubwe mwagiye muserukira abandi tubaha akanya kugira ngo mutuyagire aho by'ukuri mudufasha kwishura kino kibazo nako bino bibazo 2 canke 3 ati mbega mubona harageze ko hakurwa mu bwizwa shingiro ibijanye no guserukirwa kw'amoko muri ibyo bisata twagiye turavuga. Nimba mubona ko hageze ni kubera iki muvuga ko hageze? Mubona hataragera ko bivanwaho amakenga n'ayahe ni kubera iki muvuga ati ntiharagera? Mbega muravye by'ukuri bitigiri ivy'amoko mu bwizwa shingiro hari ico bidufasha? Ni kuri ivyo bibazo twifuza yuko mwotanga ko ivyumviro vyayo. Nagomba nsabe imbabazi kuko uno munsi cadukoranije by'ukuri ndongozi muri hano ni iyi ngingo y'289. Imbabazi ngira nsabe nuko abaza gufata akanya tuze kuguma gusa kuri ino ngingo. Ndazi hashobora kuba hari ibindi bibazo bitandukanye, ariko uno munsi ibibazo tubanze tubibangire kugira ngo tuganire kuri ino ngingo y'289 kuko niyo uno munsi nicyo gikorwa nyamukuru uno munsi cadukoranije. Kimbure nitwabona mubidukundiye tukabona haracafisigaye umwanya duheje kuganira, turashobora kuganira ku bindi bibazo, ariko muri kano kanya twifuza ko ibyiyumviro mwoza gushikiriza vyoba kuri ino ngingo gusa y'289. Ahareje ndagiye kuvuga twagira tubumvirize kuko nicyo twaje gukora. Tugira tubaha akanya kugira ngo mutuyagire, mutuganire, mutubwire ico mwiyumvira kuri ino ngingo. No kuvuga
amoko ni ikintu cyabaye nka fondasiyo yo guhagarara ko Rwanda yamutaye nyene kugira ngo ashireho amoko mu Burundi, ariko ubundi nta moko ahari. Nico gituma navuze nti harageze ko iyo ngingo ihagarikwa, hanyuma mu gushigwaho mu mabanga canke mu gikorwa umuntu uwo ari we wese agashigwaho hakurikijwe ko abishoboye, bataravye ngo ni umuhutu cankwe umututsi. Hanyuma nkaca mvuga nti ibyo bitabaye uko twaba turiko turasasira indava ya nkuru mbi mu bana bacu tugiye kuzosiga, kuko ya njyana y'amoko ntizova. Ku bwanje bikwiye kuva mu ibwirizwa nshingiro, mugabo ndashirako ka mugabo turavye ibiringo turimwo twimirije amatora agiye kuzoba mu mwaka umwe muri 2025, nibaza yuko uko kuba birimwo nta muriro uri kuraka, mugabo tukagenda bwaduhindure ibwizwa nshingiro muri uno mwaka, bishobora kudutera ibindi bibazo bishobora kugorana gusumba kuba ivyo bintu biri ngaho bikiri mu ibwizwa nshingiro. Rero nibivemwo, mugabo twihakanya kugira turabe ko twobitangura kuhindura ibwizwa nshingiro dufise akanya, n'ahandi muri uno mwaka dusigaje mbona umengo vyohava bigorana. Ndi umutwa kandi avyemera. Jere nagomba kuvuga ko iyi ngingo bavuga ati harageze canke ntaragera. Je novuga ko tukiri mu itanguro, niho tugitangura ahubwo ntaranagira na bukebuke. Noneho tuvuga ko iyo ngingo yovaho gute kandi zose bikihari, ahubwo tuzokwemeza niyavaho yaba ibintu byose dutegerezwa kuronka twabirose mugira amahoro mwaraheza gihugu. Teorikema turashobora kuza ngaha tukavuga tubona atangorane, mugabo hagize imbarutso y'akantu gatoya niho tubona ko ivy'amoko bitarahera. Naco gituma rero dusaba yuko bitova mu ibwirizwa shingiro biharangira. Mwabivuze ko haciye imyaka ishika 100 twinjiye mu vy'amoko. Ibintu bimaze imyaka 100 kugira ngo tuvyevariwe, inama nkenguzamateka ivyevariwe yongere ifata ingingo yuko vyovaho canke bitovaho, mbona vyofata ikiringo gikwiye kugira ngo babanze biyumvire. Interano yanje mvuga nti hari hageze ko bivaho, kuko twokwemeza ngo nibigumeho womenga twoba dushigikiye baba koroni, abadagi n'ababirigi bazana amoko bapima amazuru, bapima mu biganza, baraba uburebure, ati wewe witwa umututsi, baraba ugufa, ati wewe witwa umuhutu, bagapima amazuru, womenga twoba tuje gushigikira iyi ngendo y'abakoroni. Tuce duhindukira yo twisunge ko twizigira Imana, twizera Imana, ibwirizwa nshingiro abarundi tukaba twayihaye ikibanza ca mbere. Reka twizigire iyo Mana, kuko Imana irema yaremye umuntu wa mbere yashizeho, ntaho tubona ko yashizeho umuhutu canke umututsi, tubona ko yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kandi bajya turi kumwe icyo bakoze bagiye barandika uko mwagiye murabishikiriza. Inama nkenguzamateka ntizofata ingingo. Inama nkenguzamateka ni urwego rwatumwe n'ibwirizwa shingiro kugira ngo rugende kumviriza abarundi ico bavuga biyumvira, hanyuma twebwe tuzogira icegeranyo duce duhishikiriza nyene icubahiro.